Ladies and gentlemen, wow. There's something about this girl, man. From around my head. Every time I hold back, you feel it. You just wouldn't say. But when I finally found the words to say. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Welcome again to my YouTube channel. Merci kwa mukurikirana ishane yanje uzira koze kubera ko barabizi ko mfite channel zibiri kwa kurikirana Sawen Vibes hamwe niyi. C'est sûr que murankunda vraiment niba mushaka kunkurikirana ku mashene yose murantu banje bisous je vous aime. Alors ku bantu bankurikirana mwarabonye ko naberetse vlog ya Tanzania twagiyemo nk'aba influenceur muri House of Influencers Kigoma cadabemerera ko nzobagirira video yindi yo kubabwira ibintu nyamukuru twagiye turaganira kugira ngo dushobore kuyaga ko dufashanye ose n'impamvu nyamukuru yatumye yaga iduhagurutsa akadutwara muri Tanzania. Narabwiye ko ahantu twari turi atama connexion yari ahari, c'était pour se concentrer 100% kuri ku masuji canke ku cadutwaye canke kuri aventure twari tugiyemo. Alors ubu rero iyi video muraza gutahura cyane gose amasuje twagiye turaganira ko surtout kuri santé sexuelle et reproductive n'amasuje ari un peu tabou hano wacu mu Burundi kubera ko ari ibintu tuyaga ko gakeya tuganira ko gakeya mugabo akaba ari ibintu biri important twaganira kuntu ivyo bintu twashaka kubivuga ko même si biri tabou ni ibintu vyica canke bikiza byinshi mu gihe bitavutse canke bivuzweko. Rero iyi video yanje nza kugira surprise influenceur umwe wese twaturi muri rya camping namwe na team ya Yaga ndababaza kuri umwe wese ambwire sujet iyamukoze ko mutima mu byago twagize yobona no korera ko mu biganiro maze kugaruka ibujumbura canke mu biganiro dukora kuri Sawen Vibes bya misi yose yaba muri fun and fashion muri girlfriend akaba ari sujet yo gufitinga mu kiganiro kimwe canke ikindi noshobora gukora kugira tushe kwidevelopa même si mutari muhari même si tutajanye ku bantu badukurikirana ku munsi kuri Sawen Vibes ushaka kuronka amadetail kuri chaque sujet umwe wese yagiye arama nkuko nababwiye ni surprise nta numwe yarabizi ko nza kumuvundura na kamera ndamubaza kuri sujet yamukoze ku mutima. Alors reka tugende rero ndaza kugerageza kwandika amazina kugira mushobore kumenya umwe ngene yitwa hamwe na sujet yamukoze ku mutima kugira ngo nina navyibagira muze mu nyibutsa ati umva hariho sujet nakayavuze umukoreye ko emission mugabo nturayikorera mu nyibutsa kugira ngo ntubira batune dushaka kuyaga kuri iyo sujet imwe ukwayo. Mugabo haganda kubaza ikintu kimwe cyonyine. Yego. Kimwe gusa sidakugora. C'est juste une question. C'est good. Mu masuje twavuze ko sur la santé sexuelle et reproductive. Nihe sujet ushaka ko nzokora iki kiganiro nkishika? Kuri masturbation. Aïe! Ouais, c'est un sujet tabou. Quand même il y a n'abantu benshi turakeneye ko aba une éducation sur ça abantu kenshi wajije umuntu directement ngo uramaze kwimasturba ubwira ati non agiye kuraba la plupart usanga barabigize ku abahungu ni benshi turayaga bo turafite des discussions sur ça ariko abakobwa est-ce que vous le faites? Donc ça ko tuzakwizeza un expert n'abasuma nk'abasimbizi basuma Gina basuma batubwire avec umuntu ashobora kuduha umuco kuco kintu. Yes, thank you. Noko kuri Sawen Vibes. Yambe muri na position ya santé sexuelle kwanza. Okay. Okay. Nihe sujet ushaka tuzokorera? Santé sexuelle. Ushurashura. Nzo gushurashura biragoye kwigisha. Bivanye n'imico yacu akaranga bivanye n'ukuntu barundi twifunga kandi ndabitahura ariko abavyeyi bagiye barabiganiriza abana birafasha gose uko umwana akura azi ivyo yatanda bana yuko azobikwegurwamwo n'abandi baza kumwigisha ibintu bishasha kuri we akiyaventura bikamukwegera ingorane ugiye yaronse umwanya no kubivugana n'umuvyeyi nk'umuntu de confiance aramutegura akamubwira ati uri kuja mu bintu binibi uyatande yuko niwakora ibi bizogira ingaruka nziza niwakora ibi bizokugira ingaruka mbi. Hi Kizigenza. Hi. Say hi to him too. Oh. Where is he? Birakenewe ko dusubira kwibukanya yuko ibintu byo gukoroka Kizimbabwe ari fo. Oh wow. Ego from. Protection. Ni vyiza kwiproteger.
Voilà, ibintu vy'amabango bango mugabanye bapeti mpunguze uzofata rakira. Uze gutera amada abana mudashoboye kurera umva rero gabanya bango bango kondomu zirahari mza free. Mr tubane neza. Sije y'ibijanye ni twumve no kuvyara ku rugero kubera ko muri societe hari ibibazo byo kugira byo kuvyara ta programme donc abana bavuka bitari bakwiye ko bavuka nibo benshi. Hi. Oh, ukuntu genre ko atari nécessaire yuko copine bakusha. Donc ntibikenewe ko abantu baryamana bataragira mariage. Pas du tout. Kubera Amen kubera ko utoye iyo suje mu masuje twatoye. Kubera umenga abajene babigize nkaho umenga c'est normal. Yeah. Hi. How are you? I'm fine. Yes, me too, I'm fine. Pour moi, je préférerais savoir beaucoup de choses sur irondoka rijanye n'amagara meza. Mvuze irondoka rijanye n'amagara meza, ni gute ugwaruka ruri mu runganwe rw'iwanje gomenya ibiri imbere canke bakayaga n'abavyeyi babo. Oh, hi Jamie. Ifuti. Narakimwe nibuka. Narakimwe yize. Narakimwe nize. Oya. Kuvyerekeye gukoresha uburyo bwo guhutandukanya ivyaro cyane no kwikingira inda zitifuje. Imbanyi zitifuje. Inda burya mbona. Ziburyambona. Okay. Imbanyi. Merci. Nakoza. Thank you. Nanababwiye ko nzovumbura ko navumbuye na team ya yaga hendabe ngene viruse. Yo mara yanje hari nabinjiye musimeze hendabe biracigaye na moyo. Ni nkamwebwe. Mora. Ako muravre ba directeur. Wewe urashaka kwiruka ubonye kamera n'imyaka umaze uja kuri kamera. Eka nibaritse Kahoresha. Kahore ni watovye niwe atigeze atinya kamera. Carole, comment ça va? Ni sawa. Ifoko ukorera ku bintu bijanye nuko abakobwa bishika nabo nyene bakifuza zo crack zo boom boom. Ko nabo nyene bambaye umubiri ko bashobora kwifuza nabo nyene gukora sex mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina nta mabanga arimwo du yeah. Maybe des fois. Okay, kubera iki watoye iyo suje? Mu masuje menshi twaganiriye. Kwera barabi abantu benshi babigarutse ko babivuga yuko umengo abakobwa ntibikunda ko banavyumvira umengo naho gusaba bavyumva hama bakabishaka. Ya byo biri intéressant ko nene twumva ibyo abandi biyumvira n'abahungu ngena vyumvira surtout n'abakobwa ngena vyumvira. Dukurikira. No. Okay. Genre sujet ndiko ndiyumvira. Tuvuge novuga cyane ku ma violence ali basée ku ma genre. Why? Turakunda kuvyirengagiza kandi iyo biriko biravugwa cyane baguma bakora kakantu ivyo nibisanzwe nyene ntibashaka kubihagarako cyane. How are you, Gina? Good, I'm fine. I'm feeling good. Okay, sawa. Orientation sexuelle. Kubera iki? Ukunda kubivuga ko nta bantu benshi bakunda kubivuga ko important ni ibintu bihari. Ni ibintu bihari kandi cyane mugabo nta bantu nyene ni ya masuje ari tabu mugaha mu Burundi nta bantu bubahuka kuza babivuge bavyemange bavyigishe. Urumva antwe ivyo bintu birakenewe cyane. Maybe n'ababirimwo babimenye cyane niba ari bibi babimenye niba ari vyiza babimenye ariko bive mu bantu tubi vyumvikane ko bihari bibaho tu hama n'ababikora
babimenye babizi niba ari uko biguma uko niba ari bihinduka bihinduke mugabo byavuzwe. Hi. Hariho sujet imwe yo kugira ku burenganzira bw'umuntu. Hariho agateka kacu n'akanyu genre ihohoterwa ribaho ugasanga ryo ryemerewe ku mugore mugabo bageze ku masikiro kamengo ntabahohotewe. Cyo kintu rero ari ukuntu mugomba kwitetea niyo mpamvu no kuri silent vibe yawe nta bagabo bamuzana ngo nabaze kuvuga bagomba kuvuga umenga abagore nibo si ntituri mu mengo twebwe nta ngorane tugira. Hi Molly. Ni yuko abantu bibaza ko abakobwa bibaza yuko kuba bari vierge ari uko baba basizwe n'iterambere. Yes. Sicho vraiment. Gaël, comment ça va? Ça va bien. Comment tu vas? Moi je vais bien. Il y a sexualité. Nyine sexualité mu buryo bw'ukungene abakobwa biyumvira yuko kuba bari vierge ucutwenga none sije ndiko ndavuga kumengo barasizwe n'iterambere barasizwe n'amajambere umengo ni igicumuro umengo ni icaha oliye rero na muri mwimvira ibintu bisa kubera ko nije nayimeje kumva ariko aravuga Noko wana suje nimwe yarukoze ko iri original atwa wumva ko ni sujet ya masturbation. Okay. Kubera ko ni atari abahungu n'ingorane ariko nibaza yuko ivyo bavuze kuri masturbation n'ibintu nukuri biramaramaje kandi gutuma ibintu ukora kubera imisegonde 5 hanyuma bikagutuma ubaho wibagira ubaho ubwenge bwawe budafunctiona neza binoza yuko wana no uhora w'imasyo oya warigeze kuba ubikora cyo kiganiro gigaca kuri silent no kwi. Hi Safari. Hi everybody. Okay. Okay Safari tufata ubuseye bandi nke dufata ubuseye hari akaboro name ndaganira ryari n'abagenzi kandi ngize iminsi ndabibona muri no we nawe ushaka kamera ushaka mikro nk'abantu babatama imande yifatira urumva amanuze ndika sitakubona ozi simukumbona je ngene kukubona ama différence d'âge muri décision ya mariage ushatse oye uriko rambaza deja ikiganiro uzorondera butumira mugabo focus uyigira ku umukobwa yakuruta cyane ndashobora gwa kandi virginité yemuri yayifutse. Oh okay bye. Okay merci guhagarara aho narindushe kumuhamura mura imigenderanire juste avant le mariage ukwiye kumera apa mukwiye kumera mugabo nse ya niyahe ma difficulty abantu baronka niyahe juste kuvuga iyo avant kurumva abantu benshi bafite uko babibona hanyuma hari ibintu byinshi bitabiri clair uko bajena baba badafite inyishu yavyo rero kugira discussion birafasha kumva yuko bigenza gute quoi faire bigenda gute ni gute umuntu amenya ama limite yiwe bimwe n'ivyo bya umuntu aza kumenya avant le mariage bigenda gute cyangwa avant yuko abantu mu ya merci. Thank you. Merci YouTube channel. Okay, no YouTube channel ni wewe cyane YouTube channel. Ladies and gentlemen.